haraherutse kurekugwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ivyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Arangiyome Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbega abo batezuriwe kubera iki? Namba batezuriwe ku mvo z'amagara, abandi nka muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi avuga ko agwaye mu mutwe akaba yagirijwe kugandagura ababikira b'abataliyano, abo nabo ivyabo bizogenda gute? Kibajije nde? Umuvugizi wa sentaye ntahinyuzwe. Tukiri kuri ivyo bijanye n'ubwicanyi bw'ababikira, ko mu Butaliyano buguruye dosiye bagafata n'uwitwa Guillaume Harushimana, muri ko mukorana gute kugira ukuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi bwabereye ku butaka bw'u Burundi? Murakoze. Chambere leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo kugara amakambi y'impunzi z'abarundi zigategereza gutahuka hatarenze impera z'ukwezi kwa gatatu, izindi nazo impera y'ukwezi kwa ruheshi. Mbega leta ya Tanzania mwumvikanye iki? Mukibajije nde? Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Hoba harabaye inama y'ayo mareta abiri kugira ngo abo barundi ntibahave birukanwa ku nguvu? Ico kiringo ni carenga, bizoca bigenda gute? Ikibazo kigira kabiri, Burundi genda mubaze mu karere ngaha aho ubuzima bworoshe ni ngahi Burundi niho buzimbutse bose. Ifaranga ry'u Burundi genda mubaze mu karere ngaha. Ubuvugizi bw'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Ugwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi barahawe umuhango n'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru yuko hagiye guterwa umuti w'ikibazo c'abakoresha izo mbuga nka Facebook na YouTube nivyerekeye monetization. Kuwa mbere Kigarama umushikira mu nama y'umukuru w'igihugu umushikiranganje yeremeye yuko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Mu nyuma aramenyesha yuko bavuganye n'ikigo BR yuko biriko birafata inzira. Mbega uno munsi ugwaruka two kwitega iki kugira ngo dutangure kuronka umwimbu uvuye mu izo mbuga? Murakoze. Mu bushikiranganje bw'ubutungane ahabo duha umuco. Ikibazo kigira kabiri ndagitumbereza mu bushikiranganje bujanye n'ivy'inyubako. Hari abantu bavuga ko baguriye amatongo yo kubakamwo amaparcelle sipe muri Kizingwe, Bihara, Gisyo na Nkenga Busoro. Abantu bavuga yuko haheze imyaka irenga 13 ariko batarashikirizwa ayo matongo kugira ngo barangure imigambi bahateguriye. Abo bantu baribaza bati tuzokumurirwa ryari, ico gikorwa kizoshirwa mu ngiro ryari? Murakoze. Ukurikira. Murakoze cyane, nitwa Irini B nibigira nkorera. Murakoze, nitwa Ezekiel Nshimirimana nkorera televiziyo y'igihugu. Ikibazo ca mbere, leta y'u Burundi ntisiba guhimiriza abarundi kugwiza umwimbu, ariko kuva mu mwaka wa 2022 abarimyi nibaronswa ifumbire ku gihe. Kandundura ubuheruka mu irima ry'impeshi abarimyi basabwe kurihira rimwe amafaranga y'ibanze ndetse n'ayasigaye kugira ngo baronse ifumbire bakeneye, ariko gushika n'ubu ntibarayironswa. Mbega intambamye nizihe? Mbega ubushikiranganje bw'uburimyi buzoguma bamagarira abene gihugu kuriha amafaranga y'ifumbire kandi n'ibirarane bafitiwe batarabironswa? Mu rugendo umushikiranganje w'igiga ca leta ari kumwe n'umushikiranganje ajeje uburimyi baheruka kugira mu ishiramwe FOMI, bivugwa ko iryo shiramwe ryasiguye ko rifise intambamyi y'amafaranga y'agaciro. Mbega hamwe FOMI yonanirwa burundu gutanga ifumbire, leta itegekanye iki kugira ngo itunganirize abo bene gihugu bafite ifumbire? Ikibazo ca kabiri, haribonekeza ikena ry'imiti mu mavuriro ya leta, aho abagwayi bagiye kwivuza babandikira umuti hanyuma bakababwira yuko baja kugurira ku mafarmasi y'abigenga. Mbega intambamye nizihe?
nta makenga mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu wamufuse yuko ivyo bishobora gutuma abenegihugu bamenyera kwivurira muhira batenze kuja kwa muganga. Nico kimwe no mwishira hamwe rijeje kuvuza abakozi ba leta mutuelle aho abanywanyi baryo bagiye kurondera umuti ku mafarmasi bakorana bababwira yuko atawuhari, ariko iyo bafise amafaranga yo kugura 100% uwo muti bakaca bawuronswa. Intambamye nizihe bipfirahe? Tomora neza abo bajije ibibazo byawe. Ifumbire mwayibajije he? Ifumbire nayibajije mu bushikiranganje bujeje uburimyi, hanyuma ikijanye n'imiti nakibajije mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu. Murakoze. Mituwele na na mituwele mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu ubujeje gushigikirana ari fonction publique. Ukurikira Nitwa Ahmad Masudi Mugiraneza, nkorera radio Nderagakura. Ikibazo canje ca mbere ndacerekeza ku muvugizi wa leta, kikaba cerekeye abakozi ba leta bamaze kuja mu karuhuko k'izabukuru. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo abakozi ba leta aherutse kuvugira mu nama nshinga mateka ko agahamba bari babwiwe ko bazoronswa ngo ko kazoza karatangwa uko kazoba kabonetse. Ivyo bikaba biruko mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta we yari yavuze ubwa mbere ko ako gahamba ibice 60 vyako bazokaronswa mu mpera za ruhuhuma. Ikibazo rero aho bagaca bibaza bati noneho ca kibazo gisubiye inyuma aho gutera imbere. None uno munsi vy'ukuri bo kwitegiki ryari? Ikibazo kigira kabiri naco ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, kikaba cerekeye umugambi wa leta wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara. Kuva ku mushikiranganje ajejwe abakozi ba leta yahahora, hari abakozi ba leta bari barituye ubwo bushikiranganje bavuga ko barenganijwe mu manota yabo, ivyo bise emploi type. Aho rero hakaba harabaye n'imyiherero utari mike yo kurenganura abo bakozi. Mu nyuma barabwirwa ko ico kibazo gisa n'icyarangiye kiri ku meza y'umushikiranganje ho basigaye gusa yuko barenganurwa, ariko abo bakozi bararindiriye umwizero wabo uhera mu nzira. None uno munsi vy'ukuri mwobizeziki kuri iryo renganurwa ryabo? Gatoyi gusa nagira nongere ko murantunga, hari inkuru zimaze iminsi ico naco no kibazo mu bushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Hari inkuru zimaze iminsi ziriko zirahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga ko hari abarundi bari mu gihugu c'Uburusiya na cyane cyane abagiye kwiga mugabo ngo bamaze gukwegerwa mu bikorwa vya gisirikare vyo kurwanira Uburusiya. Ivyo mbere ngo bikaba vyaranabaye mu kubanya Kenya bari hiyo, ariko Kenya yoyo ikaba yarashoboye guhagarika ico kintu. Mbega leta y'u Burundi yoyo hari ico yoba ikiziko? Nimba naho babizi hari ico bakiriko kirakogwa? Murakoze. Murakoze. Nitwa Innocent ho kubgayo nkora kuri radio televiziyo buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Utubazo twanje ndadutumbereza mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Umunsi hariho bamwe mu barimyi bashoreye umwimbo wabo w'ibigori mu kigo Anagesa batararonswa udufaranga twabo. Mbega uno munsi bo kwitega ko bazoronswa udufaranga tw'umwimbo wabo ryari? Umunsi kandi umwimbo w'ibigori uramaze gusubira kuboneka. Mbega uno munsi mu bubiko bw'ikigo Anagesa hoba hariyo umwimbo ungana gute? Mbega leta y'u Burundi iriteguriye kugurira umwimbo abene gihugu wiririma canke w'umwimbo bariko barimbura? Mbega uno munsi abarimyi mu bizeza iki? Mu bubiko hoba hariho aho umwimbo nyamba leta izobagurira uzoshobora kuja? Murakoze. Anje nitwa Wilisi Ndayihebura, nkorera Radio Bonesha FM. Fise utubazo tubiri. Akabazo ka mbere ndakerekeza umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Haramaze gushorwa hanze amatoni y'ubutare atari make. Mbega umusaruro gucukura ubutare bugashorwa hanze y'igihugu biriko birazana mubona bishimishije? Nibyo byari vyitezwe?
mbega ko atavyama vyera ngo de canke uja gutamba neza ushobora kumubona gikenyera nizihe ntambamyi ico gikorwa nkoramutima ku gihugu kiriko kiragira uno musi. Abarundi mbega bitege ryari ibyo gucukura ubutare hisunzwe ubuhinga bwa none cyangwa ubuhinga bugezweho habe kumbure no guhingurira bimwe hano mu gihugu iwacu. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibinyamakuru. Haramaze iminsi yibonekeza umuvuduko muto cyane wa internet, eka mbere n'ibyo gutuma tumanako guhamagarana bisanzwe bikagorana. Mbega uno munsi tuvuge ko ikibazo kiri hehe? Nta ruhombo igihugu kiriko kiragira? Hoba hariko harakorwa iki kugira ngo umuti utogwe kuri ico kibazo? Aho nyene agace kagira kabiri k'ico kibazo ariko ndakerekeza muri ARCT hari kuriha imivuduko ya internet mu mihora nka limitere, ariko iyo mihora abanywanyi ntibayikoreshe ntihere canke bagasabwa gusubira gushiramwo ayandi mahera kugira ngo ishobore gukora. Hari kandi n'imyidogo yo gukatwa amafaranga arenze bijya 2,200 vy'ikori ry'umwaka. Muri AFCT mbega mwoba muriko murakora iki kugira ngo ico kibazo kimaze iminsi kivugwa gitora umuti? Ubona ko n'abanywanyi bidoga ko no kwakirwa muri iyo mihora bahamagaye hari aho badatunganirizwa. Murakoze. Murakoze, nitwa Mireille Kanyange nkorera radio television Isanganiro. Mfise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ishirahamwe riharanira agateka k'umuguzi Abuko riraherutse gushikiriza icegeranyo kivuga yuko bimwe mu bifungurwa mu ngaburo z'abana ziva hanze na cane kuri Cerelac ikogwa n'ishirahamwe Nestlé ryo mu Busuwisi, ivyo bifungurwa by'abana biza birimwo du sucre ajouté, sukari yongewemwo. Abaganga baravuga yuko iyo sukari yongewemwo ku rugero rwa 2.3 itera umuvyibuho urenze n'intango y'ingwara y'igisukari. Tukabaza tuti mbega mu bushikiranganje haba bw'amagara y'abantu canke mu byo bujeje harimwo ubudandaji, ico cegeranyo c'ibyo bintu biza birimo isukari yongewemwo murakizi? Muba muri ko mukora iki kugira ngo habe gukingirwa amagara y'abarundi? Kuri ico mu kwezi kwa kabiri muri 2022 haremejwe novuga nti umugambi w'igihugu politique nationale de la qualité, ariko umenga Abuko iravuga yuko ico kintu kitariko kiraja mu ngiro kugira ngo umuguzi akingigwe n'amagara y'abarundi akingigwe. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nikijanye n'itongo ry'abapfuye ku mpanda. Haraboneka imva zubatse nk'inzu zifise n'amabaraza, abaciye mwibarabara y'Ibujumbura eja mu Cibitoke barabibona canke abaja gufuba ababo. Bamwe bati izo mva zubatse ugutandukanye ziratwara ikibanza narijya matongo yaze. Ikibazo rero mbega ibijanye no gufuba mu Burundi birafise itegeko ribigenga, bikogwa gute canke umuntu wese ahamba uko avyumva? Murakoze. Nitwa Nadine Barakobeje nkorera radio CCB FM+. Fise utubazo tubiri. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Haraciye iminsi umukuru w'igihugu aherutse kubuza abanyamahanga kugurira amatongo mu Burundi. Mbega abamaze kugura iryo tegeko ritarajaho bobo gute?
ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku muvugizi mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu kuva hahindutse itunganywa gushasha ry'intara sigize Burundi abakozi bahoze bakorera meri ya Bujumbura bimuriwe mu makomine agize intara ya Bujumbura haraciye amezi arenga 6 bamwe muri bo batararonswa agahembo kabo mbere ngo hoba harahinduwe n'amasezerano y'akazi noneho bahabuze iki kugira ngo batunganirizwe murakoze utubazo twanje n'utwo murakoze jewe ndi Jean Nahimana umuyesha makuru wa radio Izere FM mfise ibibazo bibiri icambere ndacerekeza ku muvugizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako kibazo rero ni iki kijanye n'isanurwa ry'ibarabara RN3 nukuvuga ibarabara Bujumbura Rumonge mu kiganiro cyaheruka umushikanganje wa mbere yari yavuze yuko kubijanye n'isanurwa y'iryo barabara kubera devaluation de la monnaie basanze amafaranga yari yaratekanijwe ataragikwiye ati rero kugira ngo ibikorwa bibandanye nuko usubira gutorwa iyindi bije gusanura iryo barabara ati rero turagiye gukora ivyigwa bishasha ikibazo ni iki mbega ivyo vyigwa bigezehe mbega ibikorwa byo gusanura iryo barabara rimaze igihe ritagenda bizotangura ryari kibazo gira kabiri ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi haraciye ikiringo abakozi bo mu bisata bitandukanye baheba akazi aho bivugwa yuko babagiye mu mahanga kurondera haruta handi mbega leta ikora iki kugira ngo isubirize abo bakozi kugira ngo imirimo bandanye ukuri kwamye hanyuma icyo gituma abo baja hanze bagatakazi mbega leta iriko ikora iki kugira ngo n'abasubirira mu minsi itarambiranye nabo ntibave bagata ngo bafate inzira ababanjirije nabo bafashe hanyuma igihugu ngo came muri za ngorane murakoze ndabaramukije nitwa Emery Dushime wa Mashariki TV ikibazo cya mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu n'ubutare n'agataka abene gihugu baridoga ko bataronka amakonteri y'amazi n'ay'amatara haraheze igihe kirekire bararishe bamwe bararenza ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2 umuyobozi mukuru wa Regidezo yarigeze kumenyesha yuko bariko barapakira amakonteri kugira ngo abene gihugu bazoyaronse mbega ho bahabura iki kugira ngo ayo makonteri aboneke ikibazo cya kabiri ndacerekeza ku nitwa Dieudonné niyo yanzigamiye mesha makuru radio Indundi Culture nari mfise ibibazo bibiri icambere mugenzanje Sirius ndayizeruka kibazo cyo cambere yakibajije kambaze kigira kabiri ndakibaza umunyamabanga mukuru wa leta ikibazo cyo gupanga no gupangisha uyu munsi kibandanya gitera ingorane mu kiganiro nk'iki cabereye mu ntara ya Rumonge yahahoze kwa 28 ntwarante umwaka uheze mwari mwijeje abarundi ko hagiye gushinga ikigo cy'igihugu kijejwe ivyo gupanga no gupangisha ni kandi cyo carizwe mu nama shikiranganje yakoranye muri ruhuma uno mwaka nyene mbe uyo mugambi wahuye n'intambamyi zahe mbega uno munsi twizere ko vuba bigiye gukorwa murakoze nitwa Dieudonné Akimana nkorera Radio Justice ijwi ry'ubutungane ibibazo byanje ni bibiri byose bishingiye ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 12 ntwarante no mwaka ryongereza amasentare aho amasentare y'intango yavuye ku 135 akaja ku 451 ndetse n'amasentare makuru n'amaparke yayo ava kuri 22 aja kuri 42 ikibazo canje ca mbere ni iki muri ayo masentare
aba mashasha ndetse n'ayahahora yaragabanijwe aho ageza gukorera byo twita mu gifaransa competence territoriale. No munsi abenegihugu baguma barondera ubutungane ku munsi harayo barondera ahakorera bakayabura. Mbega abenegihugu bariko batunganirizwa gute? Abakeneye ubutungane baburondere hehe uno munsi? Ico ni cambere. Ica kabiri, ayo masentare yarongerejwe ariko ubushikiranganji ntaho bwigeze buvuga yuko bwongereje abakozi ko mu bisata bitandukanye vya leta canke n'ahandi havugwa ubukene bw'abakozi. Ubwo imyidogo y'abenegihugu mu gisata c'ubutungane ntigiye kwigwizwa n'incuro nyinshi tutazi. Umwizero abenegihugu b'u Burundi bohabwa n'uwuhe? Murakoze. Ibibazo byawe byishurwa nande? Ibibazo byanje byose ndabitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane, agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Nitwa Irakoze Inosa, nkora radio nkuru y'igihugu. Visi ikibazo kimwe ndagitumbereza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, kandi umuvugizi w'inshobora mukuru w'igihugu yo munganira. Kiravuga kiti leta y'u Burundi iheruka gufata intumbero yuko ikawa y'u Burundi gurishwa atwa komisiyone baciyemwo, kandi hashinzwe n'urwego mu byo mukuru w'igihugu je gukurikirana ibijanye n'igisata c'ikawa. Mbega kuva munsi kuva hagiyeho ico gikorwa cyo gukora abakomisiyoneri, mbega baravuyeho burundu ikawa y'u Burundi? Ico gihe hari haheze igihe hari amastoke ataragurishwa. Mbega amastoke yose ikawa y'u Burundi yaragurishijwe? Uno munsi n'abahe baguzi leta y'u Burundi ifise bashaka kugura ikawa y'u Burundi? Kibazo cyari ico. Murakoze. Nitwa Sindayigwanya Benoit, nkorera iradio Irebe FM. Fise ibibazo bibiri. Icambere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'indero. Cha kabiri naco ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Icambere kigira giti ishuri kaminuza Team University rikomoka mu gihugu c'u Buganda riheruka kugagwa. Mu vyavuzwe iryo shuri ntiryari rikwije ibisabwa n'amategeko. Akabazo rero kagira gati mbega ishuri riratangura gukora ritemewe n'amategeko? Mbega abanyeshuri bahora bahiga bobo bagiye kuja hehe? Mwoba mwarabiyumviriye ko? Ako karakabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, haraheruka gusohoka itegeko nshikiranganje ryo kuwa gatatu ntwara 2026 ryashizwe ko umukono n'abashikiranganje batatu w'ikigega ca leta, uw'indero n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ritegeka abakozi bakorera leta n'abakora mu mashira hamwe ndetse yigenga eka n'abakora ibintu byose ngo vyinjiza amafaranga bize bahabwa ingurane na leta, ico bita prebourse, kuyariha. Akabazo rero kagira gati mbega ko hari abo tuzi ubu atabuzi bushemeye bafise atanubwo bahawe na leta, bariko barakora inkaza rimikashi twotanga karorero canke bari no kurima n'ibindi, abo mugiye kuzobarihisha ayo mafaranga? Muzobatora gute? Amatwi ansumira mu mafaranga azokoreshwa uno mwaka harategekanijwe gukoreshwa, harategekanijwe kuzokoreshwa. Mbega mubona bizokoroha mu gihe mutarabona ko ayo mafaranga nayo arishwe? Tubazo twanje n'utwo. Murakoze. Je nitwa Jean-Marie Vianney Ndakumana, nkorera radio televiziyo Isanganiro. Fise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ndakibaza ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu, ariko n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu araza kumunganira.
abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga abo bita abatagisivero baba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura barategekwa kwinjira ku nguvu mu ishyirahamwe bita Sotavebu. Abo bategekwa kuriha amafaranga 15,000 agizwe n'ibihumbi 10 by'imbuga n'ibihumbi 5 by'intererano. Bakavuga ko iryo shyirahamwe atanakimwe ribafasha iyo bagize amasanganya canke bakabura babo. Mbega mu bushikiranganje ikibazo cabo ba taxivero murakizi kwinjira ku nguvu kwinjira mu mashirahamwe soba bikorwa ku nguvu. Hanyuma mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu umukuru w'inama nkenguza amateka wa kino gihe akiri umushikiranganje intwara hagati mu gihugu agisora ingingo ibuza abakokayi hamwe n'abakomisiyonere niki cukuriha amafaranga y'imbuga yari yaciyamirije. Hoba hariho itegeko ryo bajyagarutse risubira kurekura gutoza n'amafaranga y'imbuga. Ikibazo kigira kabiri naco ndakibaza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko no mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu baza kubunganira. Mu kiganiro c'urunani rw'amaradiyo geruka kuremesherezwa ku mugwa mukuru wa politike Gitega kubijanye n'isuku kiremeshejwe n'abashikiranganje bane. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze ko kuva mu kwezi k'icenda gushika mu kwezi kwa kabiri abantu 16 bari bamaze guhitanwa na kolera aho leta yari imaze no gutanga amafaranga arenga miliyaridi 30 na miliyaridi 3 mu kurwanya ico kiza. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yaciye avuga ko ahimiriza abantu gukora isuku no kugarukana bimwe byo gukaraba n'ubudobo akoranira abantu beshi. Ariko ikigaragara nuko mu bice bitandukanye na cyane mu bisagara havugwa ikibazo c'ubukene bw'amazi. Murabona koko kurwanya kolera hakiri ubukene bw'amazi bizoshoboka. Hama mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu muriko mukora iki kugira ngo kino kibazo c'amazi gitorerwe inyishu kuko muri regidezo imisi yose bazijisho kibazo bavuga ko kiva ku bisagara vyagutse bivuye ku bantu babaye beshi. None ko abantu babandanya barondoka uko igisagara kizokwaguka niko abantu bazobandanya babura amazi. Murakoze. Nitwa Misago Jeremy nkaba nkorera ikinyamakuru iwacu. Fise ibibazo bibiri, ikibazo ca mbere kuko kirimo utubazo dutatu cerekeye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako. Haraheze imyaka 5 leta yemeye gushiraho ibitaro vy'amakomine. Mbere icifata ingingo ko ahenshi ibitaro bito centre de santé bihindurwa ibitaro vya komine. Ivyo kuva bigiyeho ahenshi barafise ubukene bw'abakozi. Mbere n'abakozi bamwe bararungiswe kuri ivyo bitaro, bamwe ubuzi barabuhevye ntibakora ivyo bikorwa. N'abagiye gukora nabo baramaze amezi ashika 7 badahembwa. Hanyuma leta yashizeho kandi umugambi wo kubaka ibitaro vy'amakomine. Ahenshi ivyo bitaro izo nyubakwa zarahagaze vyariko birashirwa mu ngiro n'ikigo ca leta obuha. Aha ndatanga nk'akarorero nko muri komine Bugendana ibitaro bibiri vyariko birubakwa ibikorwa vyarahagaze kandi atansiguro n'imitanzwe. Akabazo ka mbere mbega ivyo bitaro vy'amakomine bizoronswa uburyo bukwiye n'abakozi bakwiye ryari kugira ngo abene gihugu biruhutse. Akabazo ka kabiri kuri ico mbega abo bakozi bakora ivyo bitaro vy'amakomine ubushikiranganje bw'abakozi ba leta burabemera bugiye gukora iki kugira ngo batunganirizwe. Akabazo ka gatatu kuri ico iryo hagarara ry'inyubako vyariko birakorwa n'ikigo buha vyahagaritswe n'iki ibikorwa bizotangura ryari. Ariko kandi harabayeho intunganyo shasha amakomine aragabanuka aja kuri 42. Mbega ivyo bitaro bizotunganywa ryari hisunzwe indinganizo shasha z'amakomine. Ikibazo ca kabiri cerekeye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Haraheze amezi ashika 7 mu Burundi uko intwaro itunganijwe bihindutse hakagabanywa amakomine imitumba ikiyongera. Ariko karanga muntu ikoreshwa iracari yisunga indinganizo ya kera. Hariho n'abagira ibibazo iyo bagiye kurondera impapuro canke ibindi bintu bakababwira ko karanga muntu bafise itakijanye n'ibihe. Mbega karanga muntu shasha na cane ko twimirije amatora y'ibihumbi 2027 izoboneka ryari
harabayeho umugambi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ishiraho karangamuntu yo mu buryo bwa none carte d'identité biométrique. Imyaka hafi 6 iraheze ico gikorwa ntituramenya iyo cagiye. Intambamye zabaye izihe bizosubira ryari? Murakoze. Nitwa Minani Tarsise, ikinyamakuru ni Kabaza Web TV. Ibibazo bibiri byerekeye ubushikiranganje mu bwo bijejwe harimo umutekano. Ikibazo ca mbere ni iki: leta yarakoze utwigoro mbere n'amashira hamwe ataho yegamiye kugira ngo abana bo mwibarabara basubizwe mu ngo zabo canke baje mu bigo bubakiwe. Ivyo byarabaye. Ugiye kuraba uyu munsi abo bana baragarutse mbere hamwe bazananye n'abavyeyi babo. Bigiye kumera gute? Ikibazo cya kabiri cerekeye amakaye y'urugo. Amakaye y'urugo hamaze igihe ataboneka. Icyo gihe rero abanyagihugu ntibaronka aho bayagurira. Ayo abajeje umutekano baje kugira isaka barafata abatafisa ayo makaye, none icyo gihe barabuze aho bayagurira ntibaba barenganijwe. Kuri icyo nyene hari bamwe bashobora kuyagurisha iyo yakenye amafaranga ashika 10,000 cyangwa arenga. Mbega igiciro cyayo mu by'ukuri nangahe? Aha hariho n'amakaye abiri aba akiri mu ngo z'abantu akaba ataruzura, hariho ibibanza byo kwandikamwo ababa baharaye. Mbega yo kubera ikatagikora? Murakoze. Nitwandikumana Nike, nkorera iradiyo nkuru y'igihugu. Ikibazo mfise ni kimwe, ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyubako. Indongozi ntizisiba guhimiriza kubijanye n'isuku. Uno musi rero mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza mu mabarabara canke ku mpande z'amabarabara ibinogo aho abakozi b'amashira hamwe mwamwe nka Regideso, BBS na Onatel bahakorera ibikorwa ariko ntibahasiga uko bahasanze. Ivyo rero bigatuma kenshi amabarabara atangura kononekara. None uno musi ivyo bikorwa ni ndajejwe kubitunganya. Murakoze. Murakoze.